Amaze imyaka 200 uyishize iyo ndiko ndumva bavuga intwaro za kera kavuga ngo abasirikare intwaro y'abasirikare bavuga ko atabasirikare b'ibururi batwaye imyaka 30 canke bakavuga 40 ngomba ndakubwire ko imyaka 200 byabo basirikare bahora bavuga no kuvuga ko ari kuva mu 36 gushika mu 86 no kuvuga uravye imyaka 200 y'intwaro y'abasirikare ba kera ubugeze ku musozo w'intwaro y'abagaza ukacuraba realisation ibintu izo ntwaro zashoboreye kubaka mu gihugu muri iyo myaka 200 ukaca ugenda ukaraba abasende DFDD ku myaka 200 bamaze uyu munsi ari wogereranya ibintu vyubatswe mu Burundi hagati ya 66 na 86 n'ibintu abasende DFDD bakoze hagati ya 2005 na 2000 na 20 ya 2005 na 2024 umuntu yoshobora kugereranya ivyo bintu niho ucubonera ingene iyo bariko baravuga iyo mvugo ari kinyoma iyo Ndayishimiye ariko aravuga womengo yaraye avuye mu ishamba ubunyene womengo baraye bahagaritse kugwana muri 2020 ntiyibuka ko bafashe igihugu muri 2005 abo bantu bamaze imyaka 200 ku butegetsi ntibashobora kubandanya baturirimbira ngo twari kugwanira demokarasi ngo twari kuganira ibi nibi igihugu cyose bacishe igihugu bagisubije kuba impunzi umwidegemvyo warundi waheze ifaranga ry'u Burundi bitakaje agaciro ku rugero rutigeze rubaho mu mateka y'u Burundi ntibashobora kuvuga ngo bahora gutunganya vya demokarasi navyo nyine atabiriho nuko igizere yari bisiguye neza nawe nyene sino kwigwa ndabiteba ko ico nahisavye gusa nuko niyafata ijambo kumbure yoshobora kuza kugerageza gushiraho iyo kantu nari mvuze ko ivy'ubutunzi nibi vya politique byose biguma bifatanye batakoze kimwe n'ikindi batagishobora. Murakoze cyane sinzi yuko Henode hari abandi afise ariko mu badugije intoki hakiri kare ndabona Clarisse irakoze yari byewe nakurikira yari general kurikira murakoze kumpa ijambo ndaramukije abatumire ndaramukije bariko barumviriza ndaramukije cyane Reynold afise anniversaire nkamubwira nti bon anniversaire ndamushimira n'iki kiganiro yaduteguriye je rero narifashe ijambo afite ibintu ahanini ivyo nashaka kuvuga sinza guteba kuko vyinshi vyavuzwe no kubishimangira gusa mugabo nashaka kugira ico mvuze kuri iyi thème ya space ati est-ce que Burundi table ronde est-ce que ni guet-apens pour investisseurs kasa habo jewe kintu nagomba kuvuga icambere kugira nishure nibaza ko atari guet-apens pour les investisseurs pour la simple raison ko ntibaza ko hari investisseurs bukuri boba baritavye iyo table ronde igituma ndabivuga niki igituma ndabivuga nuko ubwa mbere aba investisseurs sabana aba investisseurs sibijuju kandi n'abantu bakunda cyane imitahe yabo rero aba investisseurs mvuze ntisabana mbashatse kuvuga nti mu bisanzwe baba bari en réseau iyo mu investisseur hageze kuja kurondera ku investissa ahantu aratohoza kuvyerekeye ico gihugu aho kiri ingene gitwawe akabaza bamaze ku investissa ingene vyagenze hanyuma agafata decision ubu rero ugiye kubiraba uwobaza tureke no kuja kugira amatohoza akomeye mbaye bavuze imbere yanje uwo kumviriza president wenyene amadiscours avuga hanyuma agasoma amakuru gatoyi kuri internet agenda akarondera ati Burundi sinzi ko murashaka kuri Google muravuga ati Burundi economie canke sécurité murabona ama resultat umuntu acaronka turetse rero ko bo batageraho bagera kure bagira ama recherche ari un peu plus poussé kubera ko nabivuze nti bakunda ama investissement yabo cyane hanyuma urumva hamwe babazanije antwe bo iyo hezo baba bafise nk'aba investisseur baravugana bakamenya nk'ibi vya Dr Sahabo bakamenya nibindi bakavuga ati hari yugiye nk'abo twabwiwe abadagi bagiyeyo twabwiwe abakanadiya bagiyeyo n'abandi barababarira hanyuma igikurikira urumva ivyerekeye droit de l'homme barabiraba ivyo ego akenshi aba investisseurs droit de l'homme ntibagira cyane mugabo akenshi baja kwa investissa ariho minimum bakurikiza directive za leta zabo kuko leta zabo nizo zizoza kuba proteger mu nyuma hamwe hagize ikibaye ikigira kandi urumva
uno munsi tugiye kuraba leta y'u Burundi ntacifise yereka aba investisseurs bari sérieux ku buryo bogenda bati hajya ahantu yadora matière pour investir. Yabivuze neza cyane Muhozi, yavuze ati ahantu hatagira amatara, hatagira amazi, hatagira internet, hakaba hari corruption idasanzwe, hakaba hariho na marque ya protection y'aba investisseurs. Ninde mu investisseur ari sérieux yoja muri ivyo bintu? Urumva rero ivyo vyose bica bituma tuvuga tuti hari ahantu abantu bagiyeyo peut-être n'abantu barondera kugira blanchiment d'argent, n'abantu bari mu bintu vy'amanyanga au niveau international, abadede barondera ati ngo mudufashe noneho no kwiba birengeye, ikaba na stratégie de communication yo kwerekana ati en même temps turagira table ronde twaronsa amahera alors qu'il n'en est rien. C'est vraiment novuga ko yora bari vol en bande organisée, abantu bitavye ijya table ronde quel que soit igihugu bavuyemwo, saba investisseurs réels n'abantu baba novuga baba bandi canke bagiye kugira kurondera ku blanchissa amahera canke gufasha CNDD-FDD ku blanchissa amahera yabo. Nico gituma ndori icimpa nkuko nababajije abandi ivyo mubivuga mubifitiye ivyemezo canke nivyo mwiyumviye. Ndakwishura nkuko abandi bakwishuye umva nta vyemezo bikenewe kuko je te renvoie hariho video iri irasirikira no munsi ngira benshi niyo bavuze president ariko aravuga ati mwe mwibaza ko ari indazoza amahera bazana muca muyiba kandi ntibaronkwe n'umuntu abatunganiriza. Ico nico cemezo nyamukuru ndaguhaye, ibindi vyo dufata umwanya ariko twoshora kwerekana bitari bike. Donc ahanini je ico ndiko ndavuga ni iki igituma nafashe ijambo nukwemeza nti ndi sûr à 100% ko ata mu investisseur réel ari sérieux yagiye muri rya table ronde. Murakoze namwe. Murakoze cyane Dalton kuvyo dushikirije kandi noshaka gusaba Gilbert abantu bariko baratwumviriza nabo abantu bariko barasaba ijambo bose barazi ko bajya bantari bisuma nta mapreuve akenewe nawe uramaze gukuvura ama reportage menshi cyane yerekana ubusuma bakoze. Nibaza yuko nta bigihari byo gupruva nabicanyi nabasuma nababandi, ahubwo turiko tuyaga tuti ubu ninde agiraze guhendwa n'aba bantu nkuko bivye sahabu baramunyaga ubu naho bagira abanyagende. Iyo niyo question s'il vous plaît ntidusubire kugoza abashitsi bacu tubabaza ngo barafise ivyemezo, nawe urimo mu bamaze kubitanga ndeke rero. Okay, tubandanye. Rumatani ndakurikira ni Amos hama Amos hama Landry et Clarisse. Nibaza ko atabibazo barabaza bavuze je navyo numvise baterereye. Ego Amos, Landry, Clarisse karibu gose. Murakoze cyane ndabashimiye cyane ko kanya mu mpaye kandi nanje ndahaye mwiriwe abari ngaha bose usangiye ikiganiro abarundi bene wacu. Hama ikibazo cya mbere nagenda kibaze Maître Gustave Niyonzima kwibara ryigeze kuba kuri Christophe Sahabi tariki 12 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka. We kuko yize amategeko ko umure arashobora kuba hariho byinshi yosobanurira abarundi. Je kubwande ndavyita ibara kuko yaritavye nkuko yari yitavye muri sentare ikukira sentare ya Muha Bujumbura. Birangira amagara birangira kumbura adashoboye kwitaba ngo ashoboye kuburana bivanye kumbure n'amagara yuko yaramukitse. Arashikanwa muri Rwakarete birangira iperereza ry'u Burundi rimusanze rimucomoramwe amasero umubiri musubiza mu Ruyigi yasanzwe afungiye. None mu bijanye n'amategeko nka Gustave Niyonzima ivyo bisigura iki na cane cane mu gihe Christophe Sahabo ari citegererezo baba abakuze baba batama baba ugwaruka ku Burundi bw'umutima ariko gwashobora kurabira ku bikorwa bizima Christophe Sahabo yakoreye igihugu c'u Burundi, aho uyu munsi bitaro Kira Hospital biri mu minwe y'akagwi ka CNDD-FDD nkuko benshi bagiye babivuga ngaha. Uyu munsi bikaba bigeze aho umwasi ashaka barahavuye nabo bakabisahura bakisamburira ko nk'impene. Uyu munsi abarundi bakaba bariko barabura ingene bashobora kuronka ibitaro bakafuna biti na cane cane ubona yuko n'igihugu c'u Burundi ciyugariye ko n'ibihugu bibanyi dusanzwe kumbure twari tubanye, aho bashobora kuva nko mu gihugu c'u Burundi bakagenda kwivuza nk'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ubu bisaba yuko babanza kurondera amatike y'indege, ivyo bikabaviramwo ubupfu
kubera babuze ingene bashobora gushika mu bindi bihugu bitandukanye. Ivyo bisigura iki? Na cane cane ngo Barundi bashobore kumva ko n'aba bariko baraza bobona nta kirekire kumbure boba tubiteze ko ngo bazoheza batunganiriza ivyabo nabo boheza bakumvirwa iyo mitahe bakayizana. Biragoye kuvuga ivyabo yamara baje kunwa ku nturire iteretse CNDD-FDD y'amahwa irura yaterekeye Abarundi uyu munsi barimo. Kumbure ico kibazo no kibaza nyakubahwa Maître Gustave Niyonzima. Ikindi kibazo ca kabiri ndakibaza nyakubahwa Dr Bob Rugurika, mbega hamwe vyoshika aba banyamitahe bariko baravuga mu gihugu c'u Burundi kumbure baje muri ivyo vy'amatable ronde bagatanga iyo mitahe koko, amahirwe angana gute kumbure Abarundi uyu munsi bo kwitega iki ko akenshi tubona igitoro yapfuye gushika ku butegetsi kimera nk'iki gatoya avuga yuko abishize mu ntoki kica kiraburanya abona kibura burundu. Ni ukuvuga yaba ni banki nkuru y'igihugu uyu munsi iri mu biro vy'umukuru w'igihugu, mbega wewe ntazoheza ageza amafaranga naho yotangwa ntibizoshika agavuga yuko navyo avyifatiye mu minwe kugira ngo batayasesagura. Mbega nivyashika gutyo Abarundi igihugu c'u Burundi kizobonwa gute mu makungu nibibwa nk'uko bivye Christophe Sahabo? Nta kintu kumbure uyu munsi Abarundi mwobavunira ko akagohe kumbure nimba uyu munsi Evariste Ndayishimiye ariko arakora ivyo akora uyu munsi amaserivisi agiye atandukanye ayashira mu biro vyiwe, ibindi akavuga ko yavyifatiye mu ntoki, amategeko kayahindura amarira yiwe. Akenshi yarabivuze nk'uko nyakubahwa Pacifique yabivuze 2021 aho yariri imbere y'abacamanza avuga yuko batubahiriza amategeko, barenganya abanyagihugu, bagasahura abanyamahanga. None abo bacamanza yavuga ko igihe gishika ku butegetsi hariho icahindutse. Mbega bizoshika uyu munsi ko umucamanza arenganije bamuhindura serivisi ntibazomusanga kumbure bakiri babandi, ho bizogenda gute? Ikibazo ca nyuma jewe ni intererano yanje ku gatwe kandi ntaho ndakibajije, ariko ndakibajije umurundi ari ngaha muri seka ndetse n'uri ahandi azumva ivya kino kiganiro. Koko turiko turavuga vyinshi kandi turahuriza ku kintu kimwe cerekeranye n'uko amabi akorwa na CNDD-FDD, akaga Abarundi barimwo, ubukene, ukunyuruzwa, kwicwa, ukwangazwa. Impunzi ziri hanze y'igihugu ntizigira uko zingana. Na bamwe ngaha muri space harimwo n'abaciriwe imanza zo gupfa uyu munsi imbere ya CNDD-FDD basa n'abapfuye, ariko kubw'Imana canke kubw'imitima yabo ikihari ivyo barabaciriye imanza z'uko zo guherayo kandi ari bazima kandi bataburanye. Ivyo biba Abarundi babona ndetse n'isi yose irorera. Uyu munsi murabona aho igihugu kigeze. Igihugu kiri muri Burundi buri muri envoi de ruine. Ni Burundi buri mu manga. Ni Burundi uyu munsi imbonera kure mu ntara zigiye zitandukanye ziracakora nk'ivyo mw'ishamba kandi nkako zifise basebuja bazituma. Kandi nta ciza twiteze kuri CNDD-FDD. Ivyo yakora ikiri mu mwonga, gufata ku nguvu, kwica ibitungwa, kwica abantu, guturira amamodoka, ivyo vyose biracaba n'uyu munsi. Ibikorwa n'abakomiseri bagiye batandukanye mu ntara zitandukanye barafatira inkoho ku muntu w'umunyagihugu bakamuzahura urukomba amazi. Mbega none uyu munsi ayo marira Abarundi barimo, ako kaga barimo, ni bande bazoka bakurako? Ego uyu munsi imitwe irashobora kudushuhana bakavuga bati yamara abazana ibitahe bariko baraza mu gihugu c'u Burundi, ukamenga nico kibazo dufise conyene. Abo bazibwa nk'abandi nk'uko Abarundi bibwa, kuko udasonera Umurundi ntazosonera umunyamahanga, udasonera mwene wabo ntazosonera Murundi. Nico gituma atagitangaza twiteze muri imbere ya CNDD-FDD kiri ku butegetsi. Uyu munsi imbonera kure muri mu Kirundo baherutse kuvuga mu makarashishi yuko ata Murundi azobitambika imbere muri ano matora atabuzima ataburenganzira afise bwo kuba uretse no mu Burundi. None ayo majambo ko avugwa, amategeko mu gihugu cy'u Burundi arahari, aratomoye, ntakurikizwa, nta numwe ya hano. None uyu munsi mwibaza yuko urukiza rw'Abarundi ruzova ni mwebwe nyene. Habuze iki ngo Abarundi dufatana amaboko kumbure CNDD-FDD iranduranwe n'imitsi, Abarundi bashobore kubaho mu ntwaro ifise amategeko igendera ku mategeko n'intwaro rusange. Habuze
gishobora gukurikiza amategeko ngo amategeko intahe ifata ijambo nta kindi kibuza ubundi bwo jewe ku bwanje ndavuga nti dukwiye gukora twese mugatomorera abarundi mbega koko CNDD-FDD ko tuvuga ibibi uyu munsi bari muri manda yabo ya nyuma niko kanya keza kugira basahure abategetsi bakomakomeye bakoze amarorerwa menshi bariko barahindurwa mu gihugu basubirizwa abandi bariba aho bari nyene mu mabiro atandukanye imodokari zibarirura baraziba ivyo byose na kajagari byose mu Burundi byarabaye dramatique bivuze ngo gishoboka nuwoza aronderera umuti CNDD-FDD ati mbega koma CNDD-FDD ishobora kuba derasine abarundi bagahunguka ya Afrika no hanze ndetse za Burayi abarundi baramaze kuba abantu basa nuko babaye abanomade bigenda gute ngo uyu munsi igihugu cy'u Burundi impunzi ziri hanze y'igihugu genda murabe ngaha muri Afrika n'igihe gihindi gihugu gifise impunzi zingana n'impunzi z'igihugu cy'u Burundi murabe amagogwa impunzi ziri Tanzania zibona murabe abari Zambia murabe abari Mozambique biriko birabaye murabe hose aho ziri hose bigenda gute ngo uyu munsi habure initiative yo kuvuga muti mbega ni gute CNDD-FDD yohava ivyo vy'amatora n'inkinamico turiko turabona inani ziriko ziravuga nta mutu uzoboneka nta CNDD-FDD igire yemera amatora nta mahiganwa ikeneye nta mategeko ikeneye gukurikiza ni kuvuga ngo izogumaho mpaka iyo nkoni ishushe yakoreye abarundi irabona ko atacicera ikora ibintu ikora CNDD-FDD birengeye ivyo ikora iri mwishamba murakoze ndaramukije murakoze cyane reka dukomeze Landry hama Clarisse ego mwiriwe Rumata muranyumva egome mwiriwe neza ndabaramukije ndifuje isabukuru ryiza Reynold anniversaire nziza je nafise utubazo nka dutatu ndacagagura kimwe ndakibaza Professeur André uno munsi ugiye kuraba ibibazo nyamukuru bihanze igihugu harimo n'ibibazo umuyaga nkuba gitoro imiti ifumbire n'ibindi mbega leta yari kwiye kuorganiza table ronde y'aba investisseurs canke des bailleurs de fonds bafasha kukemura ivyo bibazo bikuru bihanze abarundi kuko nkuko mwabivuze kandi mwese mubizi aba investisseurs privés nk'aba n'abantu baba barondera inyungu yihuta donc profit kandi inyaruka mbega aba nibo bazoza gutorera inyishu ibibazo nyamukuru bihanze igihugu canke leta kuko iyo bahisemo aba investisseurs privés kwiyumvira kugira table ronde ihamagara abasanzwe bafasha Burundi kugira ngo bakemure ibibazo nyamukuru bihari ico ni ikibazo ca mbere mbajije Professeur André ikindi nashaka kubaza kumbure Bob yokinyishura je numva afise amakenga menshi kumenya ikintu coba cinyegeje inyuma y'ino table ronde les intentions réelles canke ikintu coba catumye no musi leta ibikora kuko abagerageje gutohoza no kuraba profit des invités ngaro no wigeze kuvuga ngaya bivuze nta ba investisseurs novuga bazwi canke bamwe barutura tuzi twabonye kandi twaba tuzi yuko mu gihugu cacu kugira ngo ushobore kugira yaba ama societe canke ama compagnie ashobore gukomera tera imbere kenshi ubu ufise ibihangange mukorana nk'abanyamitahe canke comme des parents ubwo ntiho bari gukora iyi nama kugira ngo baronke bamwe mu bayoboye igihugu baronke abaza ahubwo kubafasha mu guteza imbere amasosiyete yabo ugasanga ni ibintu bya privé biri orienté guteza imbere amasosiyete yabo canke urudandazwa rwabo mugabo ntibe bije gufasha koko igihugu ico nakibajije Bob kumbure n'abandi bashobora kugira ico bivuze ko nga mu batumire ama icanyuma nshaka kumenya ko tuzi yuko hamaze kuba amanama menshi amanama y'abahinga amanama y'abajeje by'ubutunzi bavuga ku byerekeye ubutunzi n'iterambere ry'igihugu amanama akiri make kandi izo no kwita recommandation z'amari zazindi
umuntu yovuga ko abavuga n'abandika n'abakora ivyigwa n'abakora amaraporo babwira intumva, babwira bica mu gutwi kumwe bigaserukira mu kundi, ko tubona umenga uko iminsi igenda niko ibintu bago bigenda bisa nabi gusumba, kuko iyi nama si ya mbere, haramaze kuba n'izindi zisa nk'izi, kandi iyo ugiye nubwo kubishyira hamwe no kubisesangura, usanga ahanini bigaruka ku bintu bijanye n'amareforme mu vya politike, ibintu bijanye na reconciliation, ikibazo c'ubutungane guma kigaruka, ikibazo c'umutekano guma kigaruka, no gusubiramwo n'ivya gouvernance. Kenshi isa tono todosa, mugabo ukabona uko imyaka ibandanya igenda nta gihinduka, mugabo leta igahimiriza ngo abanyamitahe bayizane. Vyoshoboka gute mu gihe n'ivyo basavye imbere bitariko birakora? Yego, ibibazo vyanje vyari ivyo. Murakoze. Urakoze Landry, reka Clarisse agire kwama baca babishura les invités. Murakoze, ndabaramukije n'abatumigwa kandi ndabashimiye kuri iganiro. Reynold, happy birthday. Reka je ngende ncagagura ko numvise vyinshi twagiye turayaga, mbaze akabazo ni nka question rhétorique. Ndugiye no kuri ivyo Landry yariko aravuga ati kuri les figures zagiye uno munsi urabona nta ba investisseurs bazwi, ahubwo amakuru amwamwe abantu bamwe surtout nk'abarundi bo muri diaspora bitavye iyo nama, ni ikintu abantu twoguma turondeza n'abanyamakuru bari ngaha peut-être bokorera ko canke abandi bantu. Abenshi mu barundi n'abantu barihiwe amatike, barihiwe séjour kugira ngo juste bagende baje harya bitwe ngo naba investisseurs, mugabo atari vyo, juste pour faire iyo profil. Bon bref, akabazo kanje rero nashaka kukabaza kare André Nikwigize nk'umuhinga mu vy'ubutunzi, ariko n'undi wese ari ngaha arashobora kukishura canke kugira ico akavuze ko ni kare muri expose yatubari ati Burundi ntibushobora gutera imbere aussi longtemps yuko tudepanda n'ama aide extérieure, kuko n'ubundi nta rukundo ruba rurimwo hajya nabo baraba inyungu yabo. Kugira ngo tuzokwisununure cane ifo kugira amastratégie y'ibindi bihugu vyo muri Asie canke exemple ya Ethiopia Reynold yatanze. Je rero aha akabazo mbaza ni turavye aho Uburundi bugeze uno munsi, ikinogo gihari uno munsi uko courbe économique yo mu Burundi yamanutse ari nka ligne verticale mugabo imanuka, habaye chute libre. Dufate ko leta y'u Burundi supposons ibishimye gukora ibikenewe vyose kugira ngo ubutunzi bwisununure, kugira ngo ivyure igihugu na l'économie du pays. Hama donc akambere niyihe capacité abarundi ubwabo nk'abafise imitahe canke abafise uburyo, diaspora abari mu Burundi, niyihe capacité abarundi bafise kugira ngo bashobore koko gushikaho bisununura bonyene batabanje kwisunga iyo aide étrangère. Aha nkaca mbaza muri soit question hariho nimba hariho chiffre montant yoba ikenewe, nimba yoba yaragize nk'iyo etude, kuko agira ama etude menshi akazipublia, ni dukeneye amafaranga ngahe kugira dushike kuri urwo rugero, canke basi atari montant umwanya vyofata abarundi bonyene bavyifatiye mu minwe kugira ngo iyo courbe ishobore basi no gutangura kuba stable itamanuka, canke hanyuma igatanga ni ibintu vyoshoboka muri iyi vision yabo. Ntaguciriyemwo, uri kuvuga amahera kugira Uburundi buve muri iyi crise canke kugira dutere imbere? Donc kugira ngo economy isubire kuba stable. Bon, sinzi ko nihenze. Professeur André yavuze ngo dukeneye canke aca twishura ngo 78 millions de dollars, non, milliards de dollars. Ndiko ndamubaza en fait ace peut-être ngira ngo mu mahera iyo tubwiye nce tuma ndiko ndongera ko atubwire nka question umwanya vyofata abarundi bonyene mama wanje bashatse kugira iyo volonté bakavyifatira mu minwe kugira yistabilize, dusubire kubona akalueur hari aho bunyene kaka lumière kariko karaka yuko la courbe économique y'u Burundi yo subira kuduga. Voilà, murakoze cane. Urakoze Clarisse, nibaza yuko bogerageza bakishura
duhereye kuri Professeur André Nikigize. Professeur ijambo ni gwanyu karibu cane. Muranyumva? Ego turabumva. Okay. Nariko mvuga nti sinja kuvuga amajambo menshi cane kuko vyose mu biganiro twari twabishitseko. Nashaka guhera ku vyiyumviro ntuzeye umushinga ntaye Muhozi yashikirije. Ati ubu turi dans un état de narcotrafiquant. Je dirais même plus. Turi l'État burundais est en faillite. Je n'ai pas peur de le dire. L'État burundais est en faillite. Quand vous avez une population où 80%, 85% de la population est dans l'extrême pauvreté, où la faim, inzara, itusha abantu barengeye ibice 70 kw'ijana, ntubu gifise igihugu. Ni ukuvuga ko igihugu capfuye. Hari ibipimo vyinshi bisohoka, mpora mbona abari ku butegetsi nabo batumye bavyanka ngo ivyo sivyo. Hariho igipimo ca Global Hunger Index caravuze ati Uburundi nico gihugu ca mbere kw'isi no muri Afrika gishonje, hari abantu bashonje benshi. Barabihakana ngo sivyo iki, ariko vyari ivyo. Hariho ntuzeye ibindi bipimo, hariho Freedom House Bob yacishijemwo arayivuga. Yaragize ibipimo iravuga ati igihugu c'u Burundi nta liberté de personne hari, ntaki. Dongo kuronka amanota 10 kuri 60 ubu uri hasi gose. Ivyo vyose ntibavyemera. Abanyamerika baragira ibipimo bavuga bati igihugu c'u Burundi bagiklasa parmi les pays faillis, vyahomvye. Alors ivyo vyose rero kuvuga ngo ubu rero ngo turabe ngo ingene igihugu cogaruka ku murongo, nibaza ko izo zose ni rêve, ni illusion turiko turiya. Kuko nibi vyose bariko bagira vya table ronde. Je vous dis ça a des dimensions, ça a des ifise objectif politique. Yo kuvuga ati reka baradusuzuguye ibintu, credibilité yacu igeze habi, reka turabe ingene twokorganiza ikintu kigira cerekana yuko turiko turarondera abagwizatunga etc. Me barazi ko réellement abagwizatunga mwabivuze mwese bararaba ivyo ingene igihugu cifashe. Umushinga naye Maxime yavuze ati hari ibintu bita due diligence. Due diligence rero niyo ugiye gukorana n'umuntu urabanza ukaraba ukasesengura ukaraba uwo muntu n'umuntu ki. Ese ubwo si umwicanyi, ubwo si umuntu w'umunyoni, si umuntu yiba etc. Ukamutohoza ukabona uti okay, n'umuntu kumbure turashobora gukorana. Alors hariho uturorero dukeyi nagira ndabahe. Hari ibintu nzi ku Burundi abagwizatunga ingene bakoranye na CNDD ntavyo shaka kuvuga, mugabo ibintu biboneka kuri Nigeria Musongati. Bajya abantu bari bashize bazanye imitahe, bari bien intentionné, bari bafise ivyiyumviro vyiza, mugabo abari ku butegetsi barabananije gushikaho bagira ati twebwe reka tufume tukuramwo meza, nihagera igihe tuzogaruka dukore canke abandi bazobandanya. Ariko gushika naho basezera banira le contre. Alors la même chose ijya mu Gakara, minere yo mu Gakara, urumva n'abandi bahuye n'abandi bajya bari baje Rainbow Mining Burundi, nabo nyene barababandi barababwiye ko ivyo bacukura mu Gakara ikiro bakigurisha $1.8 kuri marché international. Tugiye kuraba muri ntuze kuri bourse dusanga en fait un kilo coûte $6,500. Donc urumva $1.8 bakaronka Uburundi bwari bufisemo 10% d'action. Donc baca baronka
$0,18 wibaze kuri minere y'igihugu. Alors évidemment baravuga ko abategetsi batari bake batatu au moins bari baronse naho Ndayishimiye yashitse ku butegetsi yagize ati ndabihagaritse mwaratwivye etc etc. Ikindi inzahabu en 2015 Banque mondiale Nations Unies yaragize enquête iravuga ati hariho twarabonye ko hariho 5 tonnes d'or y'inzahabu zaciye kuri aeroport de Bujumbura zija Dubai, mugabo ntaho tubona muri BRB iyo zaciye. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ko hariho ubutare bwinshi buva muri Zaire, buva muri Congo, pardon je m'excuse, buva muri Congo bugaci Burundi, hama uko bavyumvikanamwo Burundi akaba aribwo bugurisha, mugabo ntibice kuri marché, kuri circuit officiel. Alors on a parlé yama drogue, navyo nyene birashoboka, tout est possible, c'est devenu parce que c'est le pays le plus mou de la sous-région avec kijya gihugu tubana kindi bari kumwe. Mugabo donc vyose rero, mugabo vyose ayo yose aja mu mifuko y'abantu, ntaja mu mifuko, ntaja muri caisse de l'État. Alors pour conclure, ndagira ngomereze kuri ico kimviro ntuze Amos yahereje ko avuga ati nta yindi solution atari ugukuraho CNDD-FDD. Aussi longtemps ko muyibaza ko mushobora gukorana na CNDD-FDD ngo mugira muzamura ubutunzi bw'u Burundi, ntibishoboka. Parce que ni navyo Pacifique yabajije ati la liaison entre le politique et l'économique. Aussi longtemps que le politique ne marche pas, l'économique ne peut pas marcher. Ni navyo ntuzeye Union Européenne yasavye le gouvernement du Burundi ati ni mwugurure l'espace politique y'i Burundi, les partis d'opposition zishobore gukora, ni mwugurure l'espace civil, la liberté d'expression, amajournaux, les médias privés zishobore gukora, zivuge ivyo zibona. Aussi longtemps ko ivyo bitabaye, barashobora ejo bazokorganiza amatora bagira ati mwebwe tubahaye 10%, abandi twe tujanye 90%, et on va continuer la même chose. Alors je nibaza ko la question fondamentale qui se pose au Burundi c'est la question de gouvernance politique et économique. Je peux vous donner un exemple. Jewe en 2003 nakora muri Nations Unies, nari mu Rwanda muri Nations Unies. Alors on a été appuyé le gouvernement du Rwanda pour la préparation de la vision 2020. Ni nayo ubu yaheze kandi yashitse ku bintu bikomeye. Alors turiko turategura les documents techniques, le président lui-même Kagame aratubwira ati jewe ndashaka ko en 2020 le pays izoba ifise le revenu moyen par habitant azoba ari $900 par habitant, par personne. Évidemment, on a rigolé, avec tout le respect qu'on lui doit, mais à cette époque, en 2000 c'était le revenu par habitant $250. Comment on va passer de 250 à 900? Alors, il faut le voir. Général Avie, 2020, j'ai été vérifier les chiffres. Ça a bageze kuri $890 par habitant. Non, comment ça s'est fait? Et pourtant, le Rwanda n'avait pas de ressources, n'avait pas plus de ressources que le Burundi. Mais le Rwanda a mobilisé toutes les ressources disponibles intérieures avec une bonne gestion, une gestion exemplaire. Arakoranya la diaspora araza barafasha kandi bakaba bazi yuko amafaranga batanze azokoreshwa neza. Alors hanyuma il a dû combattre abantu qui veulent dilapider les ressources, qui sont pas loin de son entourage. Mugabo ivyo vyose arabikurikirana kandi akabikurikira jour par jour, mois par mois, année par année, ati tugezehe
quels sont les secteurs zisigaye inyuma pour qu'on puisse renforcer. Alors, c'est ainsi que bashitse ku byo bashitseko. Ubu bagize hariho la vision 2050. Alors, ils veulent qu'en 2035, le Rwanda soit un pays intermédiaire, à revenu intermédiaire, ce qui est faisable, c'est-à-dire avoir au moins $1,500 de revenus par habitant, c'est faisable. Alors, aussi on table d'afficher gouvernance, il est solide. Igira ati maintenant igihugu ndagishikiriza abanyagihugu bamfashe kukitunganya, hanyuma le peu de ressources turonse tuzikoreshe neza, kuko hari nk'abazungu batangura bashaka kudikta ngo bazanye leur politique, bakababwira ati non, si c'est votre politique mushaka kuzana ni mugumye ayo mafaranga yanyu, nous on continue avec ceux qui sont prêts à suivre notre vision. Et c'est ça la vision qu'il faut faire. Malheureusement iyo vision abo bantu ntiturabaronka. Alors nico gituma rero nibaza ko abarundi niko yabivuze Amos ati abarundi ifo ko baja hamwe, n'attendez pas les miracles, abazungu bafise leurs intérêts, nta bazoza guteza imbere igihugu canyu babona kijegajega, bazogira ati ahubwo reka on en profite pour faire passer nos intérêts, s'il y a de la fraude dushaka gusahura muri Congo, reka tubicishe mu Burundi kuko ntibizoboneka, dushaka kwimporta ibigwanisho reka tubicishe mu Burundi. Donc niyo ngwara Uburundi bugwaye, la gouvernance. Alors c'est ça la liaison entre la politique et l'économie. Nta économie ntishobora kugira ahigeze ata bonne politique iriho, ata guha ijambo umuntu wese, hanyuma umuntu arenganijwe akarenganurwa, nta yindi solution. Mais comment y arriver ntavyo sinzi. Abarundi bazoja hamwe bakorane bavuge bati ibi twabonye ko bidashoboka, parce que ntushobora kurindira 20 ans hanyuma ntihagire na kimwe bashikako, hanyuma ngo urindire izindi 20 ans ngo hari ico bazoshikako. Nibaza ko vraiment le pays est en train de s'effondrer, kandi urabona abazungu barabiraba ati none ntaco tubigira ko aussi longtemps ko abarundi ils sont contents, nta na manifestation tubona etc. Donc nivyo niyo débat twari dukwiye kugira, n'ayandi ayo mantuze ya table ronde. Je nibaza ko au niveau économique nta opportunité iriho. Abagiye mu table ronde barazi ingene table ronde ategurwa, barazi ingene abagwiza tunga baza, barazi ingene aba partenaires de développement baza. D'abord pourquoi les institutions internationales zitatumiwe, zitarimwe? Okay, zirimwe mugabo comme observateur, ariko sizo baviza, parce que bazi yuko les institutions internationales zamaze gufata ni position claire et nette yuko atayandi mafaranga bazoha Uburundi au titre de crédit. Alors ça veut dire que on n'aura pas de grands projets. Naho nabonye ngo bashaka kubaka gari ya moshi ishika muzeye Musongati, mais gari ya moshi là-bas a donné un don pour les études, mais qui est-ce qui va financer le crédit? La Tanzanie a déjà eu son crédit, Chika et couvre toute la Tanzanie, mais le Burundi aussi longtemps qu'il n'a pas accès au crédit, nta crédit nta mafaranga izoronka yo kubaka le tronçon qui relie la Tanzanie au Burundi. Donc ivyo vyose rero nivyo mukwiye kuraba, abarundi dukwiye kuraba none qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse, parce que nous sommes dans l'impasse et le pays est en train de s'effondrer, de descendre en enfer, disons dans le trou, kandi bizogorana kugira kivemo. Nivyo mbona novuga, sinzi amweke hoba hari ikibazo assez particulier no cishura. Mugabo je nibaza ko la question fondamentale, question de gouvernance mu Burundi, aussi longtemps que la gouvernance itahari, kandi c'est pas demain qu'il y aura la bonne gouvernance, parce que ça fait longtemps toutes les institutions internationales barababwiye ati voilà ce qu'il faut corriger, nibi nta na kimwe. On a organisé des forums ngo aba économistes bose baterera ivyiyumviro, barabiterereye,
qu'est-ce qu'on en a fait? On a mis à côté. Alors, nibaza ko nivyo on est dans l'impasse. Alors, iyo impasse izokugwamwo n'iki n'abarundi. Abarundi bateza gushira hamwe abapoliticiens n'abatari muri politique. Voilà. Murakoze gose. ariko ngira muraza kurindira ntitasezerana hari sinzi ko Reynolds hari abandi yongera ijambo. Ego hariho batatu bari basigaye batari bwashikiriza iciyumviro cabo. Ni Thibaut, Ray, aho bigeze na Ntubigito. Muri bane donc na Senyamwiza apparemment. Pardon, na Senyamwiza. Ego. Ni wanatangura d'ailleurs. Ok. Donc Senyamwiza, Thibaut, Ray na Ntubigito mushikirize ivyumviro byanyu canke amakestion yanyu. Comme ça abatumire babishure rap hama dushobore guclôturer. Merci beaucoup. Urakoze Reynolds na Romata kuba mwateguye iki kiganiro kandi nashaka no kwifuriza isabukuru nziza ndakwifuriza Imana izoguha amagara ndakwizera ko muri marato utoroshe ifaranga ryo uzokwirukanka urishikire n'amaguru yawe. Amen amen. Hama nkaba nashaka no gushimira abatumire batubwiye ibintu byinshi cyane Pacifique, André na Bob. Muga akabazo kanje jewe sindi buvuge cyane kubijanye n'iyi table ronde kuko uko ntariko ndavyumvira narinzi yuko kwera abarundi tumaze imisi benshi duhuriza hamwe kuvuga ati kw'intwaro yo mu Burundi yohinduka aba bagabo bakaba bagiye kurondera aba investisseurs bashobora kuza ku investisa amafaranga mu gihugu kugira basekirize pouvoir yabo kuko hariho amayeta amwe abikoresha akikingira ku bantu baje ku investisa mu gihugu. Ariko nkuko tubazi nabo bantu bazana amafaranga nabo sabana baraza ubwenge sopfa kwiyahura ngo baje ku investisa amafaranga mu gihugu nkuko mwabivuze gitwawe na Ndakugarika. Ikibazo canje je ndagaruka ku bintu bijanye n'ivyo ubutare n'agataka mu professeur Ntuzi yari yabisobanuye. Yatubwiye ko hariho amakompanyi yakoranye na Peter. Ayo makompanyi ariko ntitwamenye neza ngo dusobanukirwe ukungene yahagaritswe. Ko avuga ati byahagaze na Neva none Neva yarafise iyindi ntumbero byatewe n'iki kugira abihagarike hama tukaja twumva ejo bundi nawe azanye ikindi kinogo kirimo 50 miliyari kandi nimba ari by'ukuri izo 50 miliyari $, uzifise nta nakamaro ko gukoresha izi table ronde ibihugu byose byariko biriko biramwirukanka w'inyuma ariko kubera bikoresha muri propaganda zo kubesha abarundi yaragiye arifotoza aratwereka ko hashobora no kuvamwo amayizine yo gukora ibiyiko mu Burundi. None nkaca mbandanya nsubira nkavuga nti hari ijambo twumvise Neva avuga ariko arabreminga Gwasa ntaguciriyemo utwibukije ca kinogo co mu Kirundo. Ibaze nawe kuba kidufise 50 miliyari 50 miliyari hama twaba turiko turazana ba Obasanjo bari baza miliyari nimba nibuka neza mugabo naje 50 miliyari kandi abantu ntibaravyibagirwa no munsi turiko turabembereza Obasanjo azana amafaranga ako karagaciyemo. Nashaka kwibutsa hari ijambo numvise Neva ariko aravuga breminga Gwasa ngo nimwibaze namwe ngo Gwasa ngo kuzana ngo ibintu by'ubutare n'agataka ngo yarusha ngo byaciye bitwereka ko Gwasa akorana n'abazungu. Tukaba tuzi yuko igihugu cyacu cyose kijemo muri ibi bintu by'amabuye y'agaciro niki ntibije bihira abategetsi. Mukaba mwarabonye urupfu rwo Peter yagiyemo n'ivyo bintu nayo makonta eske byo hari ahantu bifitanye isaniro. None Gwasa ko yari yari representant wa opposition gute president amuvuga mu bintu bijanye n'ubutare n'agataka kandi atari we ministre wa energie emine. None nyakubahwa professeur wowe hari ico wowe ubizi ko canka Bob Rugurika kurikirana amakuru hafi na hafi y'u Burundi ijya discours Neva yayitewe niki kuko kugeza uno munsi je ndacayiyumvira ko gute avuga ngo Gwasa yatwaye ibintu by'amabuye ngo abizana ngo iyarusha ngo byace bimwereka ko Gwasa akorana n'abazungu hama akaba ariko arafunga ya makompanyi yagiranye kontra nande na Peter. Entreta Peter nta uhari. None ibi nta kintu mubona cy'igifungu
bitewe n'ivyo Rumatari yavuze ngo hajya kirya gihugu ngo uko mukibona ngo mubona gitwawe n'abajya abagabo canke hari abandi bantu. Murakoze, ico nico ni ikibazo nashaka kubaza. murakoze reka Ray abandanye nibaze ko bose banza bakibaza hama bakishurira rimwe Ray Ego, murakoze. Happy birthday Mazina. Migisha myinshi. Ndaramukije Rumata, Gilbert, aba co-host. Jewe, question rapide. Ni question zibiri kuri Professeur André. N'iyindi kuri Gustave. André mwavuze ati igihugu kiri en faillite none ati n'ivyo Amos yavuze ati kandi n'ivyo umuntu akwiye kwiyumvira haciye hanzamwo ikibazo mushobora rapidement kutubwira mugize projection muravye ingene kimeze ubunye economiquement mu myaka nibagumaho iyindi myaka 8 et on considère ko muri iyo myaka 8 iyo CNDD ivuyeho haje gouvernement ifise volonté yo kunagura igihugu vyodufata inguvu zingana gute canke imyaka ingana gute kugira dushobore kuja kuri seyiri normal ivyo bikaca bivuga ati pouvoir l'urgence twoba turimwo kugira umuntu ahabura igihugu ico ni pour professeur hanyuma Gustave mwabivuze gatonya ko je mvuga yuko dukeneye justice iri independant mushobora kutubwira kandi sinumvise neza mwavuze yuko atari ibintu bigoye hamwe hoba hariyo pouvoir ifise volonté réellement ni igiki bakwiye gukurikiza kugira bibe yego nivyari ivyo nari mfise murakoze murakoze nibaza ko aca kukira Thibaut oui Thibaut Yego murayumva yego murakoze cyane nahise utubazo tubiri nagira manze nifuriza isabukuru nziza rero Northern for the Press hama ndabashimire kubona mwatunganije ikiganiro nashangaruke ku byo Andre yasa n'uweje kuvuga ku byerekeye ibikeneye gukorwa yavuze ati ngo kuntu abazungu canke communauté internationale ibona tutareagisa twebwe abone ngo turi à l'aise ati yatasho twikoreye twebwe nyene ati rumva nabone abone ngo naco bitubwiye twebwe ubwacu rumva ibibazo vy'iwanje ari bibiri nagira mpere kuco Bob yavuze ku vyerekeye système anarchique umva nagira mbaze nti comment se fait-il yuko nitoba turi muri système anarchique tumaze umwanya ungana gutyo kose dutwagwa n'aba bantu finalement twebwe abanyagihugu on y est pour quelque chose gute bashobora kudutwara umwanya ungana gucyanye niyo bari système anarchique gute opposition iri aussi faible idapre n'avantage y'iyi système anarchique est-ce que turabimerita en tant qu'abarundi gutwagwa n'abantu bameze gutya finalement aho ni kuri anarchie ikindi kibazo nashaka kuri communauté internationale urumva twavuze amarecord ino ntwaro y'abadede babata mais amarecord aja dans le mauvais sens d'évaluation monnaie avuze ukungene monnaie yataye agaciro ukuntu abarundi bashonje Andre yabicishije ko hama nkaca mvuga none finalement pression internationale uko niyumviriye nka gouvernement yavuye ya dans le passé twarakwiswe na embargo ibihugu bidukikije byari yasuye yuko tuja sur une table tukanegosia hakiri intambara urumva amarecord ndiko ndayumva ubu nyene tuja dans le mauvais sens nagira mbaze nti c'était quoi la situation ntenze kudusubiza inyuma tant qu'abarundi ya préval ico gihe ku buryo naho tukubitwa na embargo perezida wa Etats-Unis avuga ati shira muri kane wanje yuko ngiye mu Burundi kubicara ikaba negocier
situation ya Préval ico gihe yatuma tugira iyo pression internationale à l'époque yari aussi importante yari imeze gute est-ce que niyo dukeneye kujamo kandi kugira ngo tugire iyo pression ikenewe basi kugira ngo abantu babicare bavuga bati nimwisubireko kubera iki umengo pression internationale iri faible ubu unye ni politiki y'abaoccidentaux yahindutse par rapport nyine babona l'Afrique kuko je sindabitahura mbona umengo iyo pression si twigeze kugira pression yambarwe n'ibiki finalement les choses étaient pires à l'époque mais amarecord ndiko numva ariko ababati ubu kubera iki iyo pression internationale itumvikana itari santi turafise Pacifique na Foucault bandika mu gifaransa bandika mu congereza Andrea yavuze aba bantu b'abazungu barazi situation turimo comment se fait-il que pression itaba ressentie Innocent yabicishije kavuga ati même Banque mondiale babandanye bagira coopération n'intwaro est-ce que pression ntihari kubera tuko dusha petit feu est-ce que dukeneye une situation palestinienne une situation muri Ukraine kugira ngo pression kuri aba type yumvikane ko ni opinion ariko ndabaza peut-être ko ushobora ko mudasinyisha ibibazo byanje ari ibyo ico kibazo Thibaut ntaguciriyemwo ndazi ko abandi bagira bavuge ariko kuri ico kibazo ciyi faible intensité ya pression ni kubera justement hari une faible intensité ikontra abadede gisigura iki nta muzungu azoza kukwitangira imbere wewe ngo batangure kumwishura ngo n'umuneocolonialiste umurundi atagiye imbere donc birasaba yuko abarundi bo nyene ubwabo bagira ico bakoze gusa ndazi narigeze kuyaga n'umuntu ari hejuru cane gose mu badagi du moins ayaga n'abadécideur wewe yanyishuye ati wanashaka ariya yariko ayaga na ministre wabo foreign minister we yamwishuye ati tuzosubira gufinansa mu Burundi ofete bajya abantu baratashe abarundi ni bashwane bagwane baheze bagaheza gushwana tuzosubira gufinansa bobo nivyo badesize ariko byo gushiraho pression canke ibiki bazoshiraho pression iyo hariho une forte intensité urabona igihe cababuyoya hariho abantu clairement bariko baragwana barasa bica abantu bagira ama massacre et il fallait que ça s'arrête ubu uyarega nta kimwe kiriko kiraba les opposants ni binyene uvuze uti ni ba Pacifique n'abantu nyene bavuga en fait abantu bagwanyira gateka kazina muntu basigaye bitwa ba opposants mais les vrais opposants nta kimwe beko baragira c'est pour cela qu'il n'y a aucune pression abandi ngira baraza ko kwishura reka tubandanye kubakurikira ego nibaza ko reka kurike ntubigito hamata duhereza kuri King umurundi ntubigito karibu ijambo ni gwawe ya ego uranyumva turakumva karibu ya je okay ndi Murundi izage ntubigito osme so je hari kenshi ubusanzwe nama numviza muri space kenshi abantu barakunda gushiraho ibintu vyerekeye ivy'ubwoko ugasanga bavyitirira abantu mugabo hari abantu bagize intuzenye ingorane batumye ingorane bituma iby'ubwoko biba mu Burundi muranahura ego turakumva ya ivyerekeye aba investisseur ubusanzwe ibintu vyerekeye by'aba investisseur baza mu Burundi kugira bagire nk'ubu nk'ibyo numvise kuva Nyambare ejo Nyambataro no munsi ubona umengo ni nka plan y'umugambi uri ku butegetsi iyo plan je naguma mbaze nka umutumire
atuexplique ndibaza hari umutumire numvise umengo kuko ikiganiro nagihereye hagati sinigeze ndacyumviza kuva kare kuko umaze kuyira aho ndi ariko kuvyerekeye ivy'ubwoko je nosaba nka twebwe abajene nituje twibaza cyane mu vy'ubwoko iyo umugambwe ugize ingorane nyambari CNDD-FDD canke Iprona canke abantu ntituyibaze tubishire nko mu bwoko runaka kuko hari abariko baravuka hari abantu bariko baravuka abana biwacu na abuzukuruza bazoza tuje turabaza ibintu vy'ubwoko kenshi je ibintu biranjya mu matwi murantunga kubo mbaye out of ngira ya ni bibi gito ngira ntimwatawe neza kuko mumvutse ko mwafatiye ikiganiro hagati ariko murashobora wasiguye cyane murashobora kuma highlight mume highlight ego wari yasiguye ku bijanye n'ico oye ni Maître Gustave Niyonzima ariko aravuga ku bijanye na muganga Sahabu ko hari abagomvye gukwegeramwo ibintu vy'ubwoko kugira ngo bihagire ibitaro Kira Hospital ngira nico cabaciye mu matwi ubundi nico cavuzwe sinzi ko hari ikindi kibazo mwobaza kugira duhe ijambo King Umurundi hanyuma turangize ikiganiro tugaruke kubatumire. Okay murakoze kumpa highlights murakoze na so mbisanzwe ibintu vyerekeye aba investisseur mu Burundi ni nkinamico mu majambo make je novuga yuko ari nkinamico iyo ni nkinamico bariko barakora kugira bereke yuko igihugu kimeze neza gifise abantu mugabo bariko bakorera hari ibintu usanga umuntu ariko arakora ikintu kugira yerekane yuko ameze neza mugabo atameze neza. Urakoze cyane King Umurundi nimba mutwumva namwe mwofata ijambo kugira ngo tugaruke kubatumire dusoze kino kiganiro. Ariko umega ntaraheza nkubita yahejeje yari yahejeje nari byaheze mugabo mureka avuga heze si oya bube gito ivugire hama uheze pardon ntube gito shikiriza ijambo wari ufise udushikiriza kuri ivyo vy'amoko nibaza ko ata muntu ngaho ariko aravuga ivy'amoko ushobora kuba witiranyije na space zindi z'abandi bantu ariko sinibaza ko ari zacu waje ngaho usanga turiko tuvuga ivy'amoko kiretse ushaka kuri yindi sura hama mugabo ushikiriza ikindi na yindi sura nobiha kuko misi yose nta space nkurikirana atari space nkurikirana kenshi kuko ahubwo no munsi ndanezerewe kumva nko kumengo abantu bariko baraganira nta shavu no kuganira kandi ugutanga umuco ku vy'igihugu kugira twubake igihugu cyacu and then so ibi vyerekeye aba investisseurs bariko baza mu Burundi ndabona novuga yuko aba investisseurs bariko baraza ni nko kuvuga yuko ni plan y'umugambo CNDD-FDD bijya bicocoro bagomba kwerekana ko kumengo igihugu cy'u Burundi kimeze neza abantu babayeho neza mugabo tubayeho nabi so byiza nkamwebwe mukorera amahanuzi ama space kandi amaju ya iju ryanyu rishika kure nuko vraiment ndabishima cyane kuko misi yose nama ndabikurikirana ahubwo no munsi ndashimye kuba mu ijambo kuko in my first time kuba shikirije ijambo giwanje inyuzenye iju giwanje rishitse so and then sorry iki kirundi kiranisumbuwaka so simvuga ikirundi sana kuko naco mushobora kuvuga mu Giswahili canke mu Gifaransa canke mu Congereza yari yahejeje yarangije